Yes, iyo ni target yanje kuko ndabishimiye cyane kwanza ko abarundi biwacu baratwizeye badushira kuri plateau badufata nk'abami bo gutamba muri industry yacu y'umuziki ndundi ravimva ko tegeza kubishiramo ingufu kandi tukabikorera ko cyane bose kabisa. Thompson, mu ndirimbo zose zawe ni ndirimbo wizera wicara ukajya mukavuga ati no ndirimbo ndi certain yuko abene gihugu bayizi neza cyane ntirinda kumvuna cyane nubwo DJ biparangana abawezi nyangusha barayiririmba neza cyane? Zose genda zizeye kuko Jeni nk'umuvyeyi kandi umuvyeyi iyo uvyaye abana ukavyara ikimuga ukavyara ikijuju ukavyara umukamuri bose urabakunda kandi utegeza kubakunda kandi n'abana bawe sigura yuko je kubwiwanje zose ndazizeye kandi indirimbo nziza cyane kandi ziko zirakigwa neza cyane uravimva ko foke dushiramo ingufu nyinshi cyane gose tugakora ibintu birenze gusa bagume badushikira bagume bashikira umuziki ndundi kuko nico kintu cyambere dukeneye muzee urabizi nawe nyene nakoresha umwanya media nawe nyene bagume bamushikira kuko nawe nyene urashikira sana baririmbyi b'abarundi nkanje sinzi ngo turi ahantu bita gute sivyo musore ahaba hita gutaha bo ahaba hita gutaha ya Fonesia ndibaza ko ni Fonesia Fonesia okay bo abantu bari kwadukurikirana baba bazi bururi fresh abahita kuri Fonesia yego. Thompson, kuwe wibaze ko ari impamvu ituma izi ntara za ruguru urafasi panda mengo haraduga dugo ko none ruguru bice bisigura kuduga ni kumudugo leta wembe tuanyoe vipara kikikila boy black G sauti za vinanda wallahi sauti za vinanda zimekatika mtu zimekatika mimi zimeenda sana tu nimekuwa na vibe mingi sana uve gusenga yego imani kwakire cyane yego kira vipi sasa safi mtu uko bien jemeze fresh kabururi nawe nyina zoifasha kuko amaze collaborate na Thompson ni ikintu gikomeye cyane gose je sanzwe ndumu choreographe kandi akomeye cyane yego kandi sanzwe mfise n'abadanseri babizi cyane bisigura yuko amaze gukolabora azodugino azokora nawe nyene azorekana abandi ubumenyi yaronse igihe yaronse time yo kwicana na Thompson. Yes. Thompson mu kwakirwa muri no ntara nta ma media yagaragaye aza ati muri Thompson azakuza hari abantu baza kuza abashitsi baza gukora igiteramo nta media nimwe nigeze mbona muri no ntara ya Bururi. Thompson koko nta media nimwe iri ngaha mu Bururi ukivugana nabajya abantu batuye igiteramo ntibakubwiye cha media kungene kimeze? Media ya mbere ndibaza ko ari jewe platform zanje ya kabiri ni wewe mwashoboye kudusapotinga muradukurikirana no mu giteramo ubako ari ibintu bikomeye icyo na découvrir gusa Bururi kuko ndazi ivyo ndimo ndazi ivyo ndiko ndarondera ndazi ivyo ndiko ndakora kandi mu bisanzwe uri umuririmbyi nuga y'abafanzi nuga y'abafana kuko ariyo benshi cyane baba bakeneye nabo time nyene yo guhagarara imbere y'abantu bakaba yagisha basi n'amajambo abiri cyangwa 3 baje kubwiwanje vraiment Jesse ngaya kandi Jesse ebana siregeza hagemuze kabisa mina bakiana frappe urakura bachapa yego. Thompson, indirimbo zawe je nabonye nyinshi ziratambika indirimbo ziratambika kabisa abantu urabona ko bari muri mood niyo target Thompson mu gukora umuziki arabati population ndi kuri stage abantu bagume muri vibe yo gutamba urabona za Stallone za Munoho urabona za ijana tapoje Anaconda urabona nubwo tutayiriye neza byaciye bihara urabona neza yuko ari indirimbo zitambika ziri mu gihugu gutambika gusa. Thompson niyo target mu gukora music uvuga ati acha ni wapige kwanza nani wapige ka dance fulani kama niraga dance best rule bali nyabaki kwano batazo mu je ndirimba R&B pop maze kubivuga cyane gose
Speed yawe ndora nyikijuju umuno ejo twarariye show show irenze cyane gose naho abadutwara nyene baratugariye ko ego na niyo mpamvu tuguma dusaba bakunzi bakoresha umwanya mumeze fresh muri bon muri good muri fashe bon turi bururi cyari bururi igiteramo cyara kibaye vyagenze fresh ndibaza ibintu n'amavuta abantu abarundi murazi ko bakunda ivyabo kandi ko bakunda abaririmbyi b'abarundi kandi urazi ko bashigikira cyane baramaze kubatahura baramaze kubakunda rero ahanyene turavyutse ndavuga ati reka mvyukire ku ka vibe gatoyi reka mvyuke tuyage kwanza na The Voice Killer tumanze tuyage urabona akajama sabu mastire mzee ejo mu ingene twaje ingene mu giteramo nuno munsi kandi avyutse ukunyene kajama ku mastire ni atarikira bo vipi hali leta wembe tuanyoe vipara Kikila boy Black G sauti za vinanda wallahi sauti za vinanda zimekatika mtu zimekatika mimi zimeenda sana tu nimekuwa na vibe mingi sana uvuye gusenga ego imani kwakire cyane ego kira vipi sasa safi mtu uko bien jemeze fresh kabisa boro wahabonye gute kwanza boro ameze neza twaraye neza vraiment na akavura kari kenshi cyane kuva mu ijoro tukavyukiyemwo imbeho ni nyinshi cyane mugabo turashima Imana vraiment byagenze neza mugiye Bujumbura ubushuhe ari bwinshi jani imipiga zama kwa choto ni mingi n'ubu nyene twejeje kuvugana n'umuntu ari Bujumbura yambye ngo bana jua huku joto ya tari kifukutu kifukutu ni cha mingi sana aha twebwe turi mu mipira two mu mipira mingapi lakini akajama akaumwe uki nisi waugu kimwana kwa guys sasa kwenye baridi baridi na pashi wakandamize mapema kila boy vipi rero bururi wabonye gute ingene bakwakiriye ngaha ingene hameze ubona ari hetandukanye ngaha waraye ni Bujumbura tandukaniro rirahari kuko Bujumbura ni Bujumbura urabizi nawe nyene ubwabo batwakiriye neza vraiment respect ku bantu bose baje kuturaba mu giteramo bimeze neza vraiment batwakiriye neza kandi Imana bayizagire cyane bagume bashirikira umuziki bagume bashirikira n'abaririmbyi b'abarundi tugarutse gato mu vyawe mu giteramo hari umuhungu yatamvye basavye yuko atamba hajya imbere aranatamba uranamwemera uravuga ati urafise kazoza nzogushigikira ndashaka kumenya impamvu Thompson yavuze ati nzogushigikira wemejwe n'iki hani mu bisanzwe iyo ubonye umuntu ari talented kumushigikira n'ibintu vyiza kandi gushigikira umuntu nibisaba uburyo bisaba umutima umpita tamba neza kandi naramwemereye yuko vuba cyane muri clip video yanje shasha nzomutumira kandi nawe nyene azoshobora kuboneka kuko amaze gutamba muri clip yanje agakolabora n'abadansere banje ikintu ciza cyane acaronga n'ubundi bumenyi akamenya ingene babyifatamo tout simplement gusa no vuga gufasha umuntu cyangwa gushikira umuntu sumutima suburyo ahubwo n'umutima tumusore biramaze gushika nawe nagitangura umuziki career yiwe agakorerwa iyo surprise nkiyo yaraye akoreye mu gihe ubundi mwana ego sikenshi mugabo naramaze byarigeze kunshikira kandi si rimwe si kabiri naho benshi bamenda nyene bakanyemera ibintu mugabo je ntemereye umuntu ikintu negeza kumukorera yes ego kuva ibururi ni Bujumbura sa amafaranga make cyane imisi azomara ntawe yizi Thompson bizogutwara uburyo butari bukeyi nikiye kintu nka target yawe kuri ujya mwana w'abahungu ujya mwana yakweresa ingabira niyo nihe target nihe nyungu kuri Thompson ni yamukorera ico kintu target yanje no kumulansa nkamusapotinga nkamushira kuri plateau nk'abandi
ndizeye yuko nawe nyene azogira icyo afashije intara yabo ya Bururi uravyumva province ya Bururi nawe nyene azoyifasha kuko amaze gukolabora na Thompson ni ikintu gikomeye cyane gose je sanzwe ndumu choreographe kandi akomeye cyane kandi sanzwe mfise n'abadanseri babizi cyane bisigura yuko amaze gukolabora azodugino azokora nawe nyene azorekana abandi ubumenyi yaronse igihe yaronse time yo kwicarana na Thompson. Yes. Thompson mu kwakirwa muri no ntara nta mamedia yagaragaye aza ati muri Thompson aza kuza hari abantu baza kuza abashitsi baza gukora igiteramo nta media nimwe nigeze mbona muri no ntara ya Bururi. Thompson koko nta media nimwe iri ngamo i Bururi ukivugana na bajya abantu batuye giteramo ntibakubwiye cha media kungene kimeze. Media ya mbere ndibaza ko ari jewe platform zanje ya kabiri ni wewe mwashoboye kudusapotinga muradukurikirana no mu giteramo ubona ko ari ibintu bikomeye icyo na découvrir gusa i Bururi bameze neza mugabo ikintu kiri kote ya music about music iracari hasi kuko ariyo bari arimwe abaririmbyi mugabo ni bararonga amamedia ngandizeye yuko bazoyaronga kuko ubu amamedia asigaye aboneka hano hose mu ntara zose zigiye zitandukanye je kubwiwanje mbona ko ntivyari ibintu vyonshoka sana vyotuma no ntaiba kuza mu giteramo maze kuzana nawe we bavyaheze yego cyose Thompson tuvuge tugenda gatoyi jewe mbanishakira kwirabira utuntu n'utundi ndetse n'abari ko baradukurikirana hari utuntu baba bashaka kuraba ahantu ni heza vraiment hameze neza sana ariko ngo si ni hari VIP ngo sahari VIP ibaze ngaha bakubwiye ngo ni hari VIP cyane ibaze rero ahari VIP nubwo ari ruguru nubwo ari mu ntara za ruguru ntona yuko iterambere ryaje ga Thompson ego mu bisanzwe aha rero ni neza na neza ni mu kigo niho binjirira aha niho binjirira nataba muskiti kule ni misigiti yari abamizirma urumva birameze neza cyane ego Thompson nikiye cigwa ni yihe histoire ushobora gushikiriza nk'umuntu muri Bujumbura kubwira ati tubwire ducire ku mayange ingene wabonye Bururi ingene wabonye imeze we nikihe niye story wo mucira nk'agace wo mucira gatoya je n'ubwa mbere shise mu ntara ya Bururi mugabo Bururi vraiment intara imeze neza cyane gose imeze neza hubase neza hari abantu bakunda umuziki natwe nivyo tuba dukeneye hari abantu bakunda igihugu bagakunda ndetse bagakunda n'intara yabo babonye ko nabapeti nyene bonga nyene bashoboye kwiyumvira Thompson kumuhamagara mu giteramo urabona ko ari ikintu ciza cyane kandi gikomeye urabona ko hasa neza safi sana anafana vizuri sana yani vitu ni boom boom je kubwiwanje je mbona kuri iri barabara rijahiga Thompson iri barabara je nayo nzi mugabo numva ngo rija mu Rumonge iri ni Rumonge yes okay rijangwa Makamba okay iri najyo tugarutse no nirakwenda mabujumbura rimwe kure ma cité petulitoke ego cyane Thompson imibereho y'intara za ruguru situation ngene babimeze ni Bujumbura batandukanye cyane urabona ibujumbura nk'ubu kerere ni nyingi bapeti ba musite kerere ni nyingi sana urumva mbe Thompson akabazo kandi gatoyi turiko turabandanya tuyaga ni kintu Thompson yibanda cyane giye muri show kuri kote nko kuri kote y'abadanse canke kuri kote yo ya style nicyo kintu Thompson yibanda cyane avuga ati ikintu kwera passion kaparegeze ya byose kuri kote yo kwambara kuri kote yo gutamba kuri kote yo gutravaya kugira tunezeza abakunzi bacu
Jesse neglige vraiment kuko ndazi ivyo ndimo, ndazi ivyo ndiko ndarondera, ndazi ivyo ndiko ndakora kandi mu bisanzwe uri umuririmbyi nuga y'abafanzi nuga y'abafana kuko ariyo benshi cyane baba bakeneye nabo time nyene yo guhagarara imbere y'abantu bakaba yagisha basi n'amajambo abiri cyangwa atatu baje kubwiwanje vraiment Jesse ngaya kandi Jesse ebana siregeza yagimuze kabisa mina bakiana frappe urakuna bachapa ego Thompson indirimbo zawe je nabonye nyinshi ziratambika indirimbo ziratambika kabisa abantu urabona ko bari muri mood niyo target Thompson mu gukora umuziki arabati population ndi kuri stage abantu bagume muri vibe yo gutamba urabona za Stallone za Munoho urabona za ijana tapoje Anaconda urabona nubwo tutayiriye neza byaciye bihara urabona neza yuko ari indirimbo zitambika ziri mu gihugu gutambika gusa Thompson niyo target mu gukora music uvuga ati acha ni wapige kwanza nani wapige ka dance fulani kama niraga dance best iri bani nyabaki kwano batazo umuziki je ndirimba R&B pop maze kubivuga cyane gose nkazigaza aba Chris Brown Michael Jackson mais pour le moment ndiko ndameliora ndiko namaze gutangura gukora nandi ma style urabona ko merese kuba akazuke kameza neza okay nuvuba cyane nako kari muri just style nyine no uko ugerageje kumviriza style ya Anaconda cyangwa ya Stylon siyo ya okay cyangwa siyo ya makanaki mugabo turagerageza gusa dukora ikintu cyiza kinezeza abafanzi bacu kigatuma umuziki bawukunda cyane mu bisanzwe rero uraraba ati population ikenda ku stage ni wawashi bariko baratamba babandanye batamba gusa yes iyo ni target yanje kuko ndabishimiye cyane kwanza ko abarundi biwacu baratwizeye badushira kuri plateau badufata nk'abami bo gutamba muri industry yacu y'umuziki ndundi bavimva ko tegeza kubishiramo ingufu kandi tukabikorera ko cyane gose kabisa Thompson mu ndirimbo zose zawe ni indirimbo wizera wicara ukajya mukavuga ati no ndirimbo ndi certain yuko abene igihugu bayizi neza cyane ntirinda kumvuna cyane nubwo DJ biparangana abawezi nyangusha barayiririmba neza cyane zose je ndazizeye kuko je ni nk'umuvyeyi kandi umuvyeyi iyo uvyaye abana ukavyara ikimuga ukavyara ikijuju ukavyara umukamuri bose urabakunda kandi utegeza kubakunda kandi n'abana bawe sigura yuko je kubwiwanje zose ndazizeye kandi indirimbo nziza cyane kandi ziko zirakigwa neza cyane uravimva ko foke dushiramo ingufu nyinshi cyane gose tugakora ibintu birenze gusa bagume badushikira bagume bashikira umuziki ndundi kuko nico kintu cyambere dukeneye mze urabizi nawe nyene nakoresha umwanya media nawe nyene bagume bamushikira kuko nawe nyene urashikira sana abaririmbyi b'abarundi abaririmbyi bariko barazamuka uriko urabashigikira kandi ikintu ciza cyane en plus niyo nshingano dufise yo kugwanira no muziki w'Uburundi Thompson urizeye neza yuko wewe muri career yawe ya music ni nyuma y'imyaka igihumbi generation zose zizomenya Thompson icyo yakoze zomenya Thompson icyo yasize akoreye igihugu cy'u Burundi muri kote ya music yego kuko pour le moment ndiko ndabona ko ndiko ndaba role model abandi iyo uhuye n'umuntu akakubwira ko akwemera sana aragukurikirana nawe nyene yatangiye gukunda umuziki kubera wewe birakwereka yuko hejo cange gya hejo ukabiheba cange amagara yanse bavimva ko wosiga n'abandi baguma babikora kandi bakabikora neza je kubwiwanje ico cize ndagifise na niyo mpamvu nguma nshiramo ingufu nyinshi sinkeneye cyane ko nokora ibirenze cyane mugabo ikirenze cya mbere no gukora ikintu n'abandi bakakigana bakagikunda kigashobora no kubabeshijaho mu buzima bwabo bwa misi yose cyane aha rero Thompson turiko turagenda nkanje sinzi ngo turi ahantu bita gute sivyo musore ahaba hita gutahabo
aha bahita guta ya Fomesia Fonesia ndibaza ko ni Fonesia ile Fonesia ya hotel Fonesia okay bo abantu bari kwadukurikirana baba bazi Bururi fresh abahita kuri Foenisia yego Thompson kuwe wibaze ko ari impamvu ituma izi ntara za ruguru urafasi panda mengo haraduga ko none ruguru bica bisigura kuduga no kumudugo hano ino mengo ni kwisoko tugeze kwisoko ego bakunzi tuna system nge ego bakunzi bakoresha umwanya mezi gute urasikia kila boy aha ni kwisoko voila nafike ncenda vyibu aha ni kwisoko isoko ya Bururi njo soko officiel ya Bururi kila nakaye kantu uzo twarira mama yake waguriye ibururi abone neza ko ati akantu souvenir ni Bururi souvenir ndayifise oya nta kibazo souvenir ya mbere ni foto kwanza yo kumwereka ingene abantu batwakiriye ego iya kabiri nayo sinobura kantu nyene no twarira mama yake uravyumva nawe nyene ego yes yo abamotari banafatiraga amakazi zetu kandi ejo mu bitaramo warabonye uko abamotari bari bahari rero mu bisanzwe nuko bimeze urabona uko turazunguruka muri Bururi abantu babone milie babone situation ngene abanyabururi bimereye neza urumva abanyabururi bameze fresh abana mabifu ingeko ni bangene wazamva ngo kupa ivyo bintu uri kurashira muri kamera ngo uri kura ngira kunukora kino n'abana beza cyane no gutahura abantu bagiye batandukana ego kandi no harakanye nabe yino bara nimbe ntibarayimenyera harakanye cyane banapasha vare makoti maski baramenyereye ngo ari bamwe mbona bambaye amashati nyene bamashati lakini pako iko kakituju rakano hejuru imbeho nibujumburira hari mugabo yino yini irarenge guys yino vraiment irarengeje cyane gose ego cyane tufaba papigare turacatu ivuriro Rema aha ni ku ivuriro yitwa Rema ego abanyabururi ndazi muri benshi mudukurikirana cyane mudukurikirana andi baza murabonye ibururi sasa hari ikintu Thompson Jenari nifuza none nta monima igaragaza neza cyakimonima cyerekana neza ati iyi ni Bururi ingo hano gatomze bo twe turacyari bashasha mubaze gato ndibaza kwihari mahoro cyane umeze neza twe turabanyamakuru tuje tuvi Bujumbura tuje kugendera intara yanyu ya Bururi uyu numuririmbyi yitwa Thompson The Voice Killer yaririmbye indirimbo nyinshi cyane yemvye indirimbo na Double J na B-Face yemvye indirimbo wenyene nyinshi cyane numuhanza akomeye cyane hari Bujumbura ariko tuko turabaza iyi soko imaze igihe kiringo kingana kingaha ibururi ni shasha canke ni yakera ni sasa baka kubaka ni shasha baka kubaka aha tuko turatembera cyamvuga ati sinogenda ntaganirije umwe mu bantu muzereka kumbiriza abandi ano bino rero baratinya bajaji tuyage njo tongeye sio uri ujana we bajaji niwe yadukubisa marero turejo Thompson reka tumere nk'abasozera ntaco nta kibazo tumere nk'abasozera ariko ndibaza urishimiye ukungena abanyabururi bimereye ego bameze neza cyane gose ejo baratwakiriye neza ndibaza ko no ku ma platforms zanje bagiye babona n'ama video twagume
dupostinga sibira yuko ibintu bimeze neza kandi ibintu vyiza cyane gose. Yego cyane. Cyangwa vipi rero? Safi. Imeze neza. Uyu bakunzi bakoresha muri media. Uyu mutipe jo yaraduhaye lift kabisa mu ijoro. Marere turu kunuku ibintu biragenda neza. Ndamutse abantu bari kadukurikirana. Ndabaramukije. Ubabwire kuri umunyabururi aho wamuka amahoro mtame. Mzee umeze neza. Hari umuntu ari karakuraba mzee. Wewe uri umunyabururi wa hehehe meze gute? Bakunzi bakoresha umwanya media ndabaramukije. Jewe mvuye Gitega. Ari guzankurira nga akazi gasanzwe nyene tu. Ari ku munyagitega. Okay, kwe kutakoreye ibikorwa byawe Gitega. Waje kwiba abanyabururi. Wapi? Waje kubajya amahera. Biravana n'ababosi, ababosi barashaka aho umuntu akorera nyene habo baba bari kugira ngo bagume babona akumene icuma byabo babimeze. Cyo gituma rero baca bashaka kudukorera mande yabo. Mpamagara umunyabururi umwe. Cinda mwibaritse ngayi komine zo mu Bururi. Mpamagarira umwe. Beriza kuya. Kuya Beriza. Umunyabururi umwe ashaka zetu yake. Beriza kuya. Wameogopa kamera Ingo wewe wa Chelsea. Yo. Kitsa? Sawa, nta kibazo bon. Thompson. Dusozere sivyo? Dusozere ko tugira tusubire BJ fresh dusozere. Bahonje kwanza barage. Uragishe udafise supu. Uri umukobwa nk'umwe w'ikijuju. Swidi ya unora nyikijuju. umuno ejo twarariye show ikwina show irenze cyane gose naho abadutwara nyene baratugariye ko ego na niyo mpamvu tuguma dusaba urabona ko nejo bundi na mutima yarigeze kubivuga imbere ya son excellence icyo kintu tuguma tugisaba kuko aka kazi niko katubeshejeho niko gatuma dutunga umuryango tukaronga uduharage sigura yuko iyo badukatiye umuziki tararonga utoduharage urumva ko ni hatari batubabarire gusa bagume badushigikire vraiment badushigikire kabisa badushikire n'intara ya Bururi ishikira abaririmbyi babo yego kandi ibaha agaciro abaririmbyi ni benshi cyane ifoke babakurikirana babaha agaciro kuko ni ikintu cyiza cyane gose yego cyane behind camera ni Pax Salaba bye bye.